kubaramutsa. Mu Burundi umuvuduko wa internet ngo uracari hasi cane ugereranije no mu karere. Kuri uyu wa 29 Ndamukiza 2025 ishirahamwe mpuzamakungu EFC rifadikanije ni banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD ryatunganije uruganda rwo kurabira hamwe aho ubuhinga bwa none bugeze mu Burundi. Bimwe mu vyashikirijwe nuko umuvuduko wa internet ukiri hasi cane kandi ko igiciro ca internet mu Burundi kizimvye ugereranije n'ico mu karere. Bimwe mu ntambamyi abakorera muri ico gisata bahura nazo ni nk'icikagurika ry'umuyagankuba rituma ibikorwa vyo gutanga internet vyikwega, inyubako zishaje n'amakori ari hejuru. Maître Ingenieur Salvatore Nshimirimana yaserukiye umushikiranganji wo gutumatumanako amakuru mw'ijambo yashikirije yamenyesheje ko leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bubijejwe iriko ikora ibishoboka kugira ngo mu ndinganizo nshasha amakomine yose azoba agize igihugu hazoba hashika umuhora wa fibre optique. Salvatore yabandanije amenyesha ko umugambi PAFEN umaze gutangura hazoboneka akarusho kanini cane mu bakorera mu gisata c'ubuhinga bwa none. Nayo Rize Ndikumasabo yaserukiye ishirahamwe Econet Leo yamenyesheje ko mu migambi bafise harimwo gushinga iminara henshi hashoboka kugira ngo abanyagihugu boroherwe mu bikorwa vyabo bifashishije amatelefoni. Kubwa Aisatu Eugenie Sow yaserukiye ishirahamwe mpuzamakungu EFC yamenyesheje ko EFC ifise umwitwarariko wo gushigikira Uburundi kugira bushike ku mahangiro bufise n'imbona kazoza ya 2040 2060 kuko kugira igihugu gitera imbere gikenera ubuhinga bwa none. Bamwe n'abandi bakavuga ko naho amashirahamwe mpuzamakungu agerageza kwitwararika bimwe mu vyofasha mu iterambere ry'u Burundi, ngo ababikora nibabikore ngo ariko nta cizere abarundi bagifise kw'intwaro imaze imyaka 20 ataho irashikana Burundi heza izo bishikako mu bihe biri imbere. Abanyagihugu bakabasaba kwiga uko batobandanya batakaza umwanya barindiriye ivyo batari bubone basezerere intwaro ibakenesheje hakubateza imbere. Abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi baraye bakubaguye bikomeye umumenyesha makuru wa Radio Bonesha FM mu kigo co kumutanga, ngo bakwiye gufatwa bagatako bagahanwa hisunzwe amategeko. Ivyo bishikirizwa n'umuhuza bikorwa mw'ishirahamwe Alicoto gishinze kugwanya ubushomeri hamwe no gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu. Uwo aharanira agateka kazina muntu akavuga ko iyo ngendo iteye isoni mu gihe mu Burundi himirije amatora kandi bukaba buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Bamwe n'abandi bumvise ivyashikiye uwo mumenyesha amakuru babona ko ico kiri mu bimenyetso vyereka abamenyesha amakuru ko atawuzohirahira ngo ashira habona ubusuma bw'amatora bwamaze gutegurwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Abarundi rero ngo bakwiye kwiyunga bikure ko iyo ntwaro atakindi kiyiraje shinga atari ugutera ubwoba abanyagihugu hamwe no kubaboreza igufa. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
mwishirahamwe ya Rishoto gishinze kugwanya ubushomeri hamwe no gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu bavuga ko bakiriye nabi ibijanye n'ikubagurwa ryaraye rikorewe umenyesha makuru wa Radio Bonesha FM wiri kwizera mu kigo co kumutanga abicishije kuri Radio Bonesha FM nyene Vianenda isaba umuhuza bikorwa mwishirahamwe ya Rishoto asigura ko ari kimenyetso c'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryakozwe n'abantu byitwa ko ari incabwenge mwishirahamwe Rishoto nkuko tugwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu twaba tubabajwe cyane n'ihohoterwa ryarikorewe umenyesha makuru wa Radio Bonesha FM mu kigo ca kaminuza y'u Burundi kumutanga turateye ivyatsi iryohoterwa ryarikorewe ikiremwa muntu umenyesha makuru wiri kwizera kuko ni ikimenyetso kidasanzwe kibi kandi ni ikimenyetso by'ukuri bihonyanga agateka kazina muntu. Rishoto irababajwe n'inyifato y'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi abantu twita incabwenge z'u Burundi zakazoza aho bafuta umenyesha makuru ari ku mwuga wiwe bakamujana mu biro bakoreramwo bakamuhotera bakamwandikisha ibintu by'agacamutwe. Aha Vianenda isaba aribaza uko abantu baraye bakoze ivyo bazokwifata muri kazoza mu gihe boshingwa amabanga. Abantu biga kaminuza n'abantu tuba tuvuga ati nibwo citegerezo cy'u Burundi abategetsi abatwara igihugu bakazoza. Rero birababaje cyane kubana uno munsi usuwaruka nk'ubu rohotera abantu cyatwumvira nk'abantu nk'abo nibashingwa amabanga bazotwara gute cyo bituma ubundi bwacu risingorane ukeneye kwigisha. Uwo aharanira agateka kazina muntu asaba ko abanyeshure ba kaminuza y'u Burundi baraye bakubaguye bikomeye umenyesha makuru wa Radio Bonesha FM mu kigo cyo kumutanga bofatwa bagatako bagahanwa hisunzwe amategeko. Akavuga ko iyo ngendo iteye isoni mu gihe mu Burundi himirije amatora kandi bukaba buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Turiyamirije rero iryohoterwa kandi turasavye inzego z'igihugu kumukingira kandi ibintu byose bamusingishije bifutwe. Ababikoze turasavye yuko bahagarikwa bafatwa n'ubutungane bacibwe urubanza rubabereye kuko bakoze ikintu cerekana isura mbi y'u Burundi cyataka kazina muntu nyamwanya buca duhimbaza umunsi mukuru wahaniwe bw'ingwe bw'abamenyesha makuru kandi tubimugire cy'amatora bica bizana isura mbi bw'ingwe bw'abamenyesha makuru n'uburenganzira bw'abateka mutubahirijwe. Turasavye kubahanwa hisunzwe amategeko kandi ibintu byo kuba kubamenyesha makuru bihagarare. Bamwe n'abandi bumvise ivyashikiye umenyesha makuru babona ko ico kiri mu bimenyetso vyereka abamenyesha makuru kata uzohirahira ngashira habona ubusuma bw'amatora bwamaze gutegurwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Abarundi rero ngo bakwiye kwiyunga bikure ko iyo ntwaro atakindi kiraje ishinga atari gutera ubwoba abanyagihugu hamwe no kubaboreza igufa. Umuntu umwe yarayapfuye mu mishamirano yabaye hagati y'abimba inzahabu n'abajejwe umutekano mu ntara ya Rumonge. Iyo mishamirano yabaye kuri uno wa 28 Ndamukiza 2025 ku mutumba Gishiha wa zone Maramvya muri komine Burambi. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba avuga ko abajejwe umutekano bari baje guhagarika ivyo bikorwa vyo kwimba inzahabu ivyahavuye bizana ukutumvikana gushikaho biba ngombwa ko abo bapolisi barasa hejuru kugira bahagarike imishamirano. Mu gihe bariko barashwiragira umuntu umwe muri abo bimba aba arahasize ubuzima. Bagenzi we nabo baca batangura gutera amabuye abajejwe umutekano babashikana no ku kirindiro cabo. Babiri muri bo barahakomerekera. Ikiziga c'uwahasize ubuzima kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vya Rumonge. Abakomeretse nabo bakaba bariko baravurirwa kuri ivyo bitaro nyene. Bamwe mu banyagihugu bo mu Rumonge baratangazwa n'inyifato ya leta mu bijanye no kubuza ibikorwa ibona ko bidakurikije amategeko. Ngo kumva harinda gusiga ubuzima umuntu mu gikorwa bene ico ngo bigaragaza ko leta yitwara nabi mu ngingo ifata kuko itegerezwa gukingira ubuzima bw'abanyagihugu. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanye n'ayandi twabateguriye kuri Radio Haguruka.
uwahora arongoye ubuyobozi bw'indero muri komine Buraza mu ntara ya Gitega yagirizwa n'abanyaburaza ubunyonyezi bw'intebe zigenewe abanyeshure zishika 385 hamwe n'amatafari yafyatuwe n'abanyeshure ngo akoreshwe mu kubaka amashuri. Abanyaburaza bavuga ko amashure yo muri komine yabo adakwiye kubura intebe zingana gutyo, amafaranga yaragenewe kuzikora agatahira mu mifuko y'akagwi k'abategetsi kari kurushi co kimwe n'aya matafari. Ngo nk'uko umukuru w'igihugu aguma bivuga, abo banyagihugu basaba inzego zibijejwe harimwo ubushikiranganji bw'indero gufasha kugaruza ayo matungo y'igihugu, ubutungane nabwo buhane abanyonyezi. Yamara baragwa bakagaruka, bamwe muri bo bakavuga ko kubona umukuru w'igihugu atanga itegeko ku ndongozi zo hasi ntirikurikizwe ari ikimenyetso c'uko intwaro arongoye ataco ishobora kumarira abanyagihugu. Ku bwabo abarundi ngo bakwiye kubona ko ataco bo kwitega kizima kuri iyo ntwaro, baheza bave hasi bayihindure. Iyi nkuru nayo tuyibaze ni Netenansi Mutoni. Ndiyoze Jean Marie yahora aramutswe ubuyobozi bw'indero muri komine Buraza mu ntara ya Gitega. Amasoko y'intebe z'amashure ngo yatanga biciye mu manyanga, amafaranga akajaja kuri konte yiwe. Imyaka 3 iraheze nk'uko amakuru ava muri komine Buraza abimenyesha. Ngo vyaraye bimenyekanye aho habonekeye umuyobozi mushasha w'indero muri komine Buraza. Uwo muyobozi mushasha ngo yasanze komine igira ihomba intebe 385. Ico ngo kubera ubube gito bwande yahoze Jean Marie yahora arongoye indero muri komine hamwe na Benjamin arongoye payeje Iburaza, yahawe na Jean Marie isoko y'intebe 385. Amasoko ya radio haguruka muri komine Buraza amenyesha ko umuyobozi w'indero mushasha muri komine Buraza abajije iby'izo ntebe we yakoreye mu ngatari wende yahoze yamwishuye ko we yatanze ikidodo cyishira hamwe, ibisigaye ngo ntibamurondere. Benjamin yahawe iryo soko akaba ari umuhungu wabo w'urongoye ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Gitega yitwa Kizimana Godefride. Benjamin kandi ni umwishwa w'uwitwa Nkurunziza Serge, tutashoboye kumenya ico ajejwe. Abanyaburaza bafatiye kuri ubwo bucuti buri hagati y'abo bantu batatu bavuga ko vyumvikana ko bose batari kure cyane y'ubwo busuma bw'uburyo bwarungitswe kugura intebe muri komine Buraza hama ntiziboneke. Ndiyahoze Jean Marie yahora arongoye indero muri komine Buraza ngo yari yarigaruriye ibintu byose bya komine Buraza, ngo n'amatafari yafyatuwe mu buruhuko bukuru bw'amashure ngo ariko ngo arayagurisha ku nguvu, avuga ko ari ayiwe kandi inguvu ngo ari izabene komine Buraza. Ndiyahoze ngo akaba ariko abikora mu ntumbero yo kwigarurira ibikorwa byakozwe n'ugwaruka. Uyahoze arongoye indero muri komine Buraza arazivya musitanteri wa komine Buraza ngo ntakagire ico avuga ku ndongozi zivuga rikijana muri CNDD-FDD. Ngo nk'uko umukuru w'igihugu aguma bivuga, abanyaburaza basaba inzego zibijejwe harimo ubushikiranganji bw'indero gufasha kugaruza ayo matungo y'igihugu, ubutungane nabwo buhane abanyonyezi bagiriwe n'icaha. Yamara baragwa bakagaruka, bamwe muri bo bakavuga ko kubona umukuru w'igihugu atanga itegeko ku ndongozi zo hasi ntirikurikizwe ari kimenyetso cy'uko intwaro arongoye atacishobora kumarira abanyagihugu. Ku bwabo abarundi ngo bakwiye kubona ko ataco bo kwitega kizima kuri iyo ntwaro, baheze bave hasi bayihindure. Imbere yuko ubuyobozi bw'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na Sekademo rifata ingingo yo kuza irakata amafaranga ku misigazwa ihembwa abasirikare bayiheraniye kandi barakoreye muri Somalia, bakaba bagiheraniwe nabo, bwari kubanza kwandikira indongozi z'igihugu harimwo umukuru w'igihugu bakabaza ko abo basirikare bazohembwa ayo muri Somalia canke batazoyaronka.
iyo ngingo yarayifashwe ngo iteye isoni iramaramaje ariko abasirikare barashima ko ubuyobozi bwa sekademu bwatanze aho uwushaka kubaza yoca kuko kare ico ngo nticahora gikorwa. Umwe mu basirikare tumukurikire ariko ijwi ryahinduwe. Kuri twebwe nyene abasirikare nyene duheraniwe twavuye nyene muri Somalia twihweje irikete ingene vyanditse turagaruka tugashimira n'abayobozi b'ibanki sekademu ya gisirikare kandi twongera tukayikebura n'ingene yari kubigenza ku bijanye no gushima ibanki sekademu kubona hari akantu yagize turatumenyeye ngo kuvuga ati uvuze icabaza arazotelefona kuri izi nimero izi n'uwo uriha arashira ayo mahera hana ibintu byo turatumenyeye ico turabashimiye abayobozi b'ibanki sekademu yacu ya gisirikare ariko tugaruke twongere tuyikebure nayo nyene naho ingene yari kubigenza ikurikiranye nyene twagiye tuyishuza amahera ari kubanza abayobozi b'ibanki sekademu bakandika ikete umukuru w'igihugu bakamubaza neza bati ko ari abasirikare baduheranye mugabo mukuru yabahaye amafaranga twayabahaye turindiriye amafaranga ava hanze y'igihugu none ubu ntaraza none abasirikare twabakata ku mushahara wabo aho bakandikira umukuru w'igihugu canke bakandikira umuyobozi bwa gisirikare ku rwego rwo hejuru aho tukavuga ubushikanje bwo kwivuna abantu umukuru w'igihugu ya gisirikare naho nyene akababaza neza ati none bimeze gute abasirikare ko amahera twarindiriye yoza yiwabo kugira ngo twishure dutangura kubakata ku mishahara aho naho nyene bari kubishisha ngaho aho ntidusize inyuma n'uw'ikigega ca leta naho nyene bari kumubaza kuko ayo mafaranga mu kuyatanga iyo ntiyava muri leta kugira ngo bayatugura canke yaje ntashikira muri leta none iyi ngingo kugira ngo bayifate wabisunze ko twebwe turuzi ko iyo banki tuyiheraniye muga tukayihana tuzi ko izokwishura kuyaje avuye hanze natwe duheraniwe bo babisunze nareze vuga tuti bari kubishisha aho hantu imbere yuko bafata ingingo ahubwo bakihutira aho gusubira kutugurana mugabo batwese yuko ataco tukizeye kuri bya bihugu biduheraniye kandi na leta ataco iriko iradufasha kugira ngo ibaze ko twoswa utwo dufaranga iyo ubona ko yokwishuza ikiriha ntiyari kwiyumvira kuza kutununuza utudushahara twacu birateye isoni n'ubugesera nakamara amazi. Abasirikare bavuga ko baraye batahuye ko mu butegetsi bwa CNDD-FDD atawuhanura uwundi mu gihe imyiyamamazo igiye gutangura abasirikare bataronse udufaranga twabo bakoreye muri Somalia ngo bazoza baraca ijoro aho CNDD-FDD yaciye ku murango mu kwiyamamaza babwira abanyagihugu ko biriwe barabeshwa. Twebwe rero ku basirikare nyene tugarutse gato muri ku banyepolitike bakunze kuvuga bati muri CNDD-FDD ati nta numwe ahanura uwundi kandi nta numwe ahanuza uwundi ibyo byakundwa kuvugwa n'abanyepolitike rero ubu natwe turabyibone nta numwe ahanura uwundi kandi nta n'uhanuza uwundi aho bitangaye kampanye rero igira itangura sinzi ko Reveria nazo haca agenda avuga canke ivyegera vyiwe canke mu ntara canke ku makomine ku mazone bagenda bavuga bati shirira canke bagenda bavuga bati intsinzi irara atagikozwe bazohaca umurango natwe tuhaca ijoro nitutaroswe udufaranga twakoreye muri Somalia tugize amahirwe kuba kiri ku kazi imiryango yacu abanyepolitike iyo baja kwiyamamaza babasangayo tugize amahirwe abakukuruke bari hehe mu ntara mu makomine aho ga uburongozi bw'umugambwe buja kwigisha iyo bari Reveria n'abamufasha kwitegurira amatora reka n'umukuru w'igihugu atagikozwe byatoroswe utwo dufaranga yasha dufuma dutiri amamikoro natwe tuba twigisha ijoro bahaca umurango twasubiyemo natwe twaca ijoro duteshwa mutera guhenda abanyagihugu n'ukuri kose birateye isoni birababaje birafise isoni n'ukuri kose biratangaza. Abanyagihugu batari bake bakaba baguma bavuga ko abarundi bakwiye kuja hamwe bakikura ko intwaro y'ababeshi. Matayo we sabwe cyoka tugende nawe usigaye cyama nk'abakore cyatugende mu byo badutuma agatiro kari kantwaye ndaje semushingana mugihe muri iki gicuko ibyo ntibikuraba we jya musinziye reka nza niyo gari matayo nganye nyene wari wabyibagiye wanozi ko batubwiye ko 12 zigeze tuca tuja gukizura tugahura n'abandi kandi amasaha yitereye tuca tugenda gupongora nzira ubusa urabizi ko abangamye muri ya systeme yacu gukora ikintu ntari nabyibagiye mugezaho nzira ubusa mugiye kumuhora iki nzira ubusa musangira urwagwa nzira ubusa agiye kutubera ba mwana mugiye kumuhora iki nzira ubusa
ubwo rero abagore nabo baraje ubwo nawe ugira ubyumva rero ugira wumva amabwire y'abagore umva sha ndaba ugenzira ubusa ntidusangiye ubwoko ntidusangiye umugambwe none si iyo nzoka turayisigaza ngo bigende gute ubyo nabona kazotubangamira mu minsi iri imbere mbe burya nawe wabigiye ko cyane mugabo rero biragoye bigoye gute umuhungu wa Karavera ntuzi ko ariwe bakoresheje mu kwica Wankineza n'umuryango wiwe uyu munsi uramubona ntibakiri bamwica kugira ngo bahuvye amatohoza umbeshe kandi sha utwo nanjye nibutse umuhungu wa Silvestre ati kariwe yisha wa muhungu wa Makurata nawe ndabona apfundiye mu gasho kandi sha bajya bamutumye ni nabo bamushize mu gasho ndibuka ukuntu bamufashe oya mereka nanjye ndabivuye ngo azovyikorere jana ko bashaka tuzacaho rushaka ako nakamo mutewe na radio haguruka dukebura abarundi na cyane cyane imbonera kure ntibajyane nyabahururu bima amatwi inyigisho z'amacakubiri ziganisha ku ihonyabwoko bahabwa n'abategetsi ba CNDD-FDD. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye nshuti bakunzi mwese mwari muduteza abiri ndabashimiye kuba mwashimye kuyatega abiri ndakengurukiye n'abagize uruganda rwa radio haguruka bakoze ibishoboka ivyo mwashikirijwe bigashobora kuboneka no kubashikira muri kano kanya reka ndabike banure ndabipfuriza gusigara amahoro Imana ikidutije amagara naho mu makuru yacu y'ejo.